Abakenyezi batari bake ngo barabuzwa kuja kurangura imirimo yabo ya minsi yose n'abanega babo babagiriza ko bashobora kuba bagiye rero ngo mu bikorwa bitari vyiza. Ngira ngo ngiye kurondera akazi yambwira ati we guma ngaho kubera ugiye mu bagabo. Nkamubwira je ndiko ndondera ubuzima bw'abana, abagabo naho noguma ngaha nabashatse nobaronka. Hanyuma arambwira ati ndamubwira nti mbega we ngumye ngaha we wompereza byose, haraho nkenera umunyu, haraho nkenera isabune nkayibura muri nyamwanya wayirose. Arambwira ati neza wewe wemeye kuja gukora we turavanye nti nukuri aho wombuza kurondera ubuzima bw'abana we twovana. Ibintu byo kuvuga ko abagore bahohotewe nivyo kuko ndafise umumama w'umubanyi umugabo yamubuza gukora uyu mugabo baratwaranye uko nyene batanize kwipimisha ko umugabo intumbero yiwe yarashaka kumwanduza gusa. Amaze kubona ko yamwanduje umugera amubyara ko abana babiri acaramuta. Amaze kumuta urabona umugore yari yamaze imisi amubuza gukora umugore atazi n'ibyo gukora mutarero atanumutaye afise ibiki. Uyo mudamu yaramaze imisi ajyama kuri hope atafise ingwara agwaye, agenda kuri hope ajyama mu gatondo agaruka. Ku munsi wa gatandatu araza muhira arambara ati genda afise ikibazo urabumwana ibiherino aragwaye baguma bakorora tujyama ngaho kuri hope tutagwajije wa mugabo yarantaye. Kuko amaze kumbara ko umugabo yamutaye nanjye nkabona umubiri urahindutse nashenda mutwara kwa muganga baca basanga aragwaye. Urumva afatira n'imiti mu nzara atafise n'ahajyama. Ejo niyo namusabiye nukuvuga nikizu sinovuga ko ari inzu kuko nikizu ifite imiryango y'ivyuma kidafise n'ibiyo. Urumva ashira ko ibirepe ico kizu nakimusabiye inyuma y'inzu yiwacu ahantu bita kwa mama Clelia na chef de serire arahazi. Niyo naraenda musabiye ico kizu ndambwiye ati va kwa muganga kuko uyu mwana azwava agwara n'izindi ngwara zitabaho. Ariko rero ngo hari n'abakenyezi batamenya gufata neza abagabo babo bigatuma ingo zabo zisambuka. Nitwa Madame Nderemana Esperance ariko banyita Mama Bera kubera afite umwana mukuru witwa Bera. Yego Mama Bera, hari umwuga mugeze kuvuga mukora wo gufasha abantu kugira ngo babeho neza babane neza n'abacace babo. Uyo mubikora gute byo? Je mu kubikora jewe maze imyaka 24 nubatse n'umugabo hama arambangikanye. Hama nico gituma nigisha abagore cyane kandi umukizwa twe abakizwa turafise igikwane cy'abamama. Ndabigisha rero kugira ngo bubahe kandi basenge kugira ngo abagabo babahinduke. Kuko iyo uri mu ngwane ukifata nabi cyane abagore baca bashaka kugira ngo bafise uburenganzira kuko umugabo yagiye mu bandi bagore kanije mu bandi bagabo. Rero nkaca ndabigisha kugumayo tugasenga kuguma babubaha hama gushika bakarwanira indani kuko iri kuragwana wahukanye baca bagwinjira kandi bikugora kurusubiramo. Hama kandi nkabahanura benshi bashaje mu bindi byumba kuko igihe kimwe Jeffis umwana yarigeze kumubwira ngo hari umwana bigana yama yigunze waca mubwira ati we ko ama wigunze ngo reka shango wewe nuko mama watahukanye uwo mwana afise agahinda kandi baragize divorce kandi biratera bigahera. Ikindi cyo ndabigisha kwakira abana bagabo bavyara kuko umugabo yakuvyaranye umwana uramurera kuko utamureze aguma ashira arasiyo umwana agasura akacabonana na wa mugore. Kaneza Divine ajejwe ibikorwa vyo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi mwishira hamwe runani rw'abakenyezi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere avuga ko bagerageza kubigisha ingene baharanira uburenganzira bwabo kandi bitarinze guca mu nguvu. Nitwa Kaneza Divine abasanzwe njejwe ngaha mwishira hamwe urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere. Sanzwe njejwe ibikorwa byo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Uruganda rw'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi twari dutumbereye kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Sukuvuga yuko ngaha mwishira hamwe tukora iyo misi 16 gusa ariko twari dusanzwe dukora ariko ugo ruganda nkuko ruhimbazwa ku rwego mpuzamakungu natwe twari ko twifatanya n'urwego mpuzamakungu kugira ngo
tugwanye dushiremo inguvu rwose mu kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Inyigisho twatunganije uno munsi ni inyigisho zijejwe gukaburira ubwenge abakenyezi b'imboneza ku bijanye n'uburenganzira bw'umukenyezi, ku bijanye n'ingene bogira uburongozi bwiza. Inyigisho zijanye ku burongozi bwiza, ingene abakenyezi boseruka bagashira imbere nabo bagashika novuga mu mpande zijejwe gufata ingingo, haba mu kibano, haba mu gihugu na hariya ku mitumba iwabo no mu mashirahamwe iwabo. Ego muri zino nyigisho ico twabona uko twabonye yuko umukenyezi w'umurundikazi aracari inyuma, ntaragera aho ashobora gushika nawe ngo aseruke mu mpande zijejwe gufata ingingo, haba ku rwego rw'igihugu, haba mu mashirahamwe, haba n'ahandi ku rwego rumwe rungana n'urw'abagabo. Ni ukuvuga ngo nubwo mu Burundi dufise yuko abakenyezi baseruka mu ntwaro ku bice 30, ariko abakenyezi bonyene ntibaravyumva neza. Tugiye kuraba dusanga bari ku bice 18 kw'ijana. Ni ukuvuga n'ibice babahaye ntibarashobora kubishikira ngo babijemwo. Rero nico gituma turiko turakaburira ubwenge abakenyezi kugira ngo bashobore kuba boseruka nabo bagira ijambo. Tuvuga tuti mukenyezi gira ijambo, kandi tukavuga tuti umukenyezi yabaye umurongozi, ni ukuvuga yuko haca haba ihinduka mu gihugu, hama hakaba no kubahiriza agateka k'umukenyezi uko araheza kubahiriza umukenyezi mugenzi we. Ibi rero babishikirije mu gihe bari bamaze iminsi 16 muri ico kigo c'abakenyezi bigisha abakenyezi ibijanye n'imibereho myiza.